Yego nkuko mubivuze uno munsi twaje duherekeje abapfungwa baje ngaha muri Sentare bashika hafi ku 30 bakaba baje ico bita muri chambre de conseil. Bamwe beshi bagirizwa kuja mu migwi yitwaje ibigwanisho ico bita mu Gifaransa participation des bandes armées, abandi bakagizwa gukoresha ibipapuro vya magendu cyane cyane uburangamuntu ico bita mu Gifaransa faux usage de faux. No munsi twabaherekeje twabafashije imbere y'umucamanza cyo bita muri chambre de conseil. Uko bimeze barabigira mu gatwe tubishima cyane mbwa twifata uko ugasanga nk'abitwa bagize ibyaha bimwe bakabashirako nk'abo je nagiye gufasha bari bashika hafi 8-7 bagizwa icaha cyo kuja mu migwi yitwaje ibigwanisho no gutunga uburangamuntu bwa magendu. Ico rero turabafashije umwe wese yarafise umushingwamanza wiwe turamufasha imbere y'umucamanza ico bita juge de forme. Twamutakaye no munsi umwe wese aragerageza turavuga no munsi nta kinini tujamo nta donite tujamo tugiye turaba amategeko yarenzwe niyo dusaba yuko umucamanza utwara intahe y'uwo munsi araba hama abonye yuko barenganijwe umushikiriza amanza yabapfunza arenga aterenza amategeko acasohora ingingo mu masaha tarenga 48 yuko abarikuye canke yemeje kubandanya apfungwa iby'agateganyo. Amategeko yarenzwe ko cyane cyane hariho ingingo y'ijana 10 y'igitabo kigenga iburanisha ry'imanza z'ivyaha yavuga neza yuko mu kugira ngo ufunge umuntu by'agateganyo ari uko ufise ivyemezo bihagije imbere kumushirayo umuntu uzeye. Hariho n'iyindi ngingo ya 52 agace ka gatatu ivuga neza mu gihe kwera abo bantu twaje gufasha benshi baciye muri documentation baratohorejwe gute barahohotewe barabagirira torture. Ibyo rero iyo bimaze kugaragara umushikiriza amanza ntabashira ico bita ntuze mutahe kuba bafunga cyo bita mandada aca amaze kubibona aca abarekura bakitahira mugabo ntyabaye no munsi rero tukibaza yuko umucamanza ari juge de forme aza kubiraba hama agaca abarekura. Uko bimeze ico bita chambre de conseil mu Gifaransa no kuvuga yuko iyo bamaze kugenda mu mpimba mu gasho yamaze gufunga by'agateganyo batanze ico bita ntuzenya mandadari. Kuva ico gihe bagiye kuba ya process mandadari batanga gufunga by'agateganyo mu bisanzwe baharuba iminsi 15. Iminsi 15 ikwiye naho onyenga mu Burundi keshi ntibaheje usanga bayirenza. Iminsi 15 igeze baba bamaze kuza kubarengukisha imbere y'umucamanza kugira ngo barabe ko bafunzwe by'agateganyo amateka kurikijwe. Rero mbona yuko kenshi ntakurikizwa cyane cyane ubona ibyaha vya politiki. Tubona yuko rero tuvyitegereje ko twabivuze nta caha bakoze usanga babishe ari umwikeko baca bazana ngaho bakebaza yuko rero umucamanza aza kubiraba hama akabarikura. Turavyitse ko bazobarekura naho mu mashami de conseil aheruka keshe batarikura beshi kibaza yuko umujije uno muntu ari wejo tukabona ko twerekanye amategeko yarenzwe bisunza amategeko bazobarekura.